Turi n'iteka vyo gusubira kubaha kaze ngaha kuya Kare TV, mwe banywanyi bacu mubandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza. Mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, abadukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya, bari mu Bufaransa, Ubwongereza, Ububirigi, Ubudagi, abari ngaho muri Australia, mwe mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hamura cuja ngaha iburyo urefyona no kwa kantu kameze nk'agakengere. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, abatari bake babandanya kwagiriza umukuru w'igihugu Generali Majoro Varisito Ndayishimiye batazira neva ivyaha vyinshi cane, aho ariko aragirizwa ko yoba ariko arikeka ko amabanga yaciye anyegeza yo kwica umuhisi Petero Nkurunziza yoba ajiye kuja ahabona. Akaba rero yapfunze Generali Bunyoni kugira ngo abandanye anyegeza ukuri. Abatari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaba bariko baribazwa ku makuru yaciye ashigwa hanze agashigwa ahabona na Bob Rugurika, umumenyesha makuru w'iradiyo RPA, akaba n'umuyobozi w'ico kimenyesha makuru. Amakuru aravuga ko rero haribaza ikungeni niba Bunyoni yagirizwa ko yapfunzwe, yagirizwa ko yashatse gutembagaza no kwica umukuru w'igihugu, akaba yaraciye apfungwa. None ni gute hari amakuru avuga ko Ndayishimiye Varisito batazira neva ariwe yishe umuhisi Petero Nkurunziza, we akaba atariko arakogwa ko amatohoza canke ngo ajanwe mw'ibohero ahagarikwe, ariko uwiketswe ko yagomba kwica umukuru w'igihugu we akaba yarahejeje gushikanwa mu mpimba. Amakuru aravuga ko rero benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi bari mu mayira abiri mu kumenya ese koko Petero Nkurunziza yoba yarishwe na Varisito Ndayishimiye, ariko benshi babuze ico bahitamwo, niba vyoba ari ukuri canke vyoba bitari ukuri. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Varisito Ndayishimiye ariko aritegurira igikorane gikomakomeye cane. Amakuru akavuga ko ico gikorane agomba kuja kugikorera mu ntara ya Cankuzo. Mu ntara ya Cankuzo niho azogikorera, ariko abanyagihugu bo muri iyo ntara bikaba bivugwa ko baremvye. Abanyagihugu bararemvye bivanye n'amahera bariko barakwa. Benshi bakabandanya kuvuga ko umukuru w'igihugu arimo kunyonya no kwiba itunga rya bene gihugu bantaho nikora, mu gihe we afise amamiliyoni n'amamiliyoni, amamiliyaridi n'amamiliyaridi mu mabanki yiwe. Ivyo bikorane kandi ngo bikaba ari ic'umuryango wiwe co gushima Imana, ari we yakabandanyije ashaka n'amahera azogikoreshwamo, atari abenegihugu bagomba kukimutegurira. Naho kandi ishirahamwe Pariseme gishinzwe kurwanya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi baravuga ko abategetsi bagomba kwerekana amatunga yabo mu gihe bagiye mu myanya y'ubuyobozi, mu myanya y'ubutegetsi. Bakavuga ko rero Ndayishimiye ngo abandanya kwiba, abandanya kunyonya igihugu, naho yanse ko abategetsi babandanya berekana amatunga bafise mu gihe binjiye mu nzego z'ubuyobozi, kuko ngo nk'uko ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'u Burundi ribitegekanya ko bakabaye berekana amatunga yabo mu gihe bagiye mu bibanza bikomakomeye cane, kugira ngo batazohava biba itunga ry'igihugu. Ivyo rero bikaba
vyibonekeza ko mu gihe bitazoshirwa mu ngiro abanyagihugu bazohava bahasinzikarira, kandi ko ivyo biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi bifise ishingiro n'akarorero. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye niwe yokabaye afata iya mbere mu kugaragaza amatunga afise, kuko aravugwa ko ari mu banyonya itunga ry'igihugu, kandi ngo ariko arinjiza amahera menshi avuye mu bikorwa bitandukanye bitarekuriwe n'amategeko, vyibonekeza ko ari ubusuma. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko aragira hamwe n'akagwi k'abantu batari bakeya bariko barafashanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane bamwe mu basirikari bakomakomeye cane. Abo basirikari bikaba vyibonekeza ko aribo bafasha umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu kwiba itunga ry'igihugu nabo bataretse, kuko Ndayishimiye niwe abakingira, niwe abaha uruhusha rwo kwiba, ariko akajaho akavuga ngo amajambo avuga ko abandanya mu kugwanya ba kaboko, ariko bikibonekeza ko mu bikorwa ari ibihushane n'ivyo avuga. Bikagaba biboneka ko rero Ndayishimiye ari wakingira ahubwo ba kaboko babandanya kwiba abenegihugu, nawe kandi biribonekeza ko nawe ni umusuma mu bandi nk'uko abanyagihugu bagenda babivuga. Amakuru atari make biravuga ko yagurishije abasirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, kandi ngo umusirikari yarungitswe ngaho muri Kongo azoja arahabwa amahera menshi, ariko ayo mahera ntazofata uwo musoda, ahubwo azoca aja mu kigega c'abo bategetsi, nta nubwo azoja mu kigega ca leta, azoja mu kigega c'akagwi kabandanya kwica no kuhirika igihugu, kuko biribonekeza ko ngo igihugu bagishikanye mu manga. Ngaha mu gihugu kandi ikena ry'imfungurwa rirabandanya. Bamwe bakavuga ko ubukene buri ngaha mu gihugu c'u Burundi butegwa n'abategetsi vyibonekeza ko basamaye, bakaba ata kintu na kimwe bariko barabandanya gutunganiriza igihugu. Ngo politike z'ubutunzi biribonekeza ko abazijejwe nta kintu bariko barakora. Amakuru aremeza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye amafaranga y'amadevize, ngo ivyo byose vyarateye ingorane zikomakomeye cane, mu kuvuga ko nta munyagihugu arekuriwe gukoresha amahera y'amadovize canke amafaranga y'amadovize, amadolari, amayero n'andi mafaranga y'amanyamahanga. Ivyo bikaboneka ko ibintu ku masoko mpuzamakungu bitazohava vyoroha ko umurundi yohava aja ku isoko mpuzamakungu ngo adandaje canke agure ibidandazwa abizane mu gihugu, kuko ngo amadevize ntaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo kandi biribonekeza ko igitoro caciye kibura, mbere umuyaga nkuba ukaba warabaye muke, interineti nayo ntayihari, isukari ya Sosumo nayo yarakenye ntayihari. Ibintu bikaba vyibonekeza ko bigize ubuzima bwa nkenerwa vya misi yose nta bihari. Bakavuga ko rero abategetsi b'u Burundi ngo barashitse mu mayira abiri, ntibazi ico gukora, ntibazi naho igihugu bariko barakijana, ariko ivyibonekeza nuko igihugu bariko barakijana mu manga, nk'uko biriko biravugwa barenda kugitembagaza. Biraboneka ko kandi n'abategetsi ubwabo nabo baciye bacikamwo utugwi, barasambutse. Niba barafashe Bunyoni bakamupfunga bamwagiriza ko ari we yagomba gutembagaza ubutegetsi, vyibonekeza ko ari akamaramaza kaguye muri ubwo butegetsi bwa CNDD FDD. Aho rero bahora bavuga ngo igihugu kirapanze, ngo barakivunikiye. Ivyo vyose bikaboneka ko ari
kamaramaza ko igihugu umwanya n'umwanya gishobora gusambuka kuva haraciye hacikamwo utugwi, harimwo akagwi gashigikiye Bunyoni, akagwi gashigikiye Ndayishimiye, akagwi gashigikiye Colonel Reveriyano Ndikuriyo, akagwi gashigikiye General Prime Niyongabo, mbere n'abandi bagenerali batandukanye bagiye bafise ababashigikiye ngaho muri CNDD FDD. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hamuca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Mwe mwaje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukiye cane.